Kubera ikena ry'igitoro bamwe mu bafise ingendeshwa bariyegereranije baragira umugwi ubahuza bakoresheje urubuga rwa WhatsApp aho baja barahanahana amakuru ku bijanye n'ibibanza aho igitoro kiba kiriko kiratangwa. Umwe mu batanguye ico ciyumviro aratubwira icatumye batangura uwo mugwi n'ico umaze kubamarira. Icumviro caje mu ntumbero yuko kenshi natwe twama turi ngaha mu gisagara ca Bujumbura turi mu mirimo itandukanye, ugasanga hari imodokari gukamiyeho igitoro kiragukamana utazi ngo ni kuri sitasiyo ushaka kuja kunywesha canke sitasiyo rero igatanga igitoro. Bivanye n'uko ukuntu rero ibura ry'igitoro rikunda kuba ngaha mu Burundi, niho twaca dufata ingingo yuko n'abo dusanzwe turi kumwe mu mirimo itandukanye, inshuti n'abagenzi, bokereya urubuga ruduhuza kugira ngo hamwe vyoshika umwe akabura igitoro canke akaba ari ahantu kuri sitasiyo akabona umbe bariko batanga igitoro canke nta bantu benshi batonze, ashobore kubwira abandi biciye muri groupe kugira ngo bashobore kuba bonyaruka nabo bashobore kuba boronka aho banywa igitoro kugira ngo imirimo ntihagarare. Tubona bitera imbere kuko hari abantu benshi babishima bivanye n'ukuntu ashobora kuba ari mu gihugu hagati canke akaba ari muri quartier itandukanye, mugabo aravye mu rubuga akivyuka kugura connection akaja mu rubuga agaca amenya directement ahantu gishobora kuba iriko igitoro akava muhira azi sitasiyo agiye kuronderaho igitoro. Benshi barabishima cane kabisa. Bamwe mu bari muri uwo mugwi nabo nyene bagize ico bashikiriza ufatiye ku kamaro bamaze kuronka ndetse n'intambamyi bahura nazo. Byaramfashije kubera umuntu ashobora kuba ari muhira aryamye canke yirirwa arirukanka umunsi wose arondera ibitoro hirya no hino akabibura, ariko ukabona umuntu arakubwira ati irukange hariya mu Kamenge canke irukange mu Nyakabiga kuri nefu bariko baratanga igitoro, fasha kuri jewe kugira ngo nshobore kuronka igitoro. Mugabo ikibazo kihari nuko ushobora kwirukanka avuga ati hano hari igitoro, mugabo ukirukanka ca gitoro ugasanga wiriwe utonze umunsi wose iminsi ibiri nta kihari, kandi umaze gushira imodoka yawe hagati kugira uzone kure uje kurondera bakabwira ahandi hantu, ni ikintu kiba kigoye cane. Cyangwa umuntu yagiye ku gitoro cya magendo ugasanga nimba bamuhaye essence ugasanga bayivanze n'amazi, ugasanga biciye binamubuza n'urugendo, imodoka cijana muri garage kugira amazi bayakuremo, umva ugasanga ibya magendo urumva ni ibintu novuga ko abantu b'abashoferi batokwihutira, ariko rimwe na rimwe urumva aba bagurije k'ibitoro nubwo bateba bagafatwa, muguru urumva ko akazi ko kaba kahagaze. Byiza ugira ubwenge yorindira kuri sitasiyo kikaboneka. Umugwi witiriwe sitasiyo zifise igitoro ukaba uhurikiyemo abunguruza abantu hamwe n'abafise amamodoka yabo bwite barenga 400, bakaba bashima ko naho igitoro kitaboneka ariko iyo kibonetse baronka amakuru yaho kiri bitabagoye.